hanyuma bene gihugu amarigara ariko aragabanuka cyane. Turwanya amarigara kuko amarigara niyo avamo abantu bafungura batakoze aribo batera ubukene. Naganda batera akamo uno munsi mu Burundi dukeneye abagwiza tunga ntidukeneye abagwiza bukene. Abantu bose baba ku marigara n'abagwiza bukene, abakomisiyoneri n'abagwiza bukene. Dukeneye abagwiza tunga. Ega abakomisiyoneri n'abagwiza bukene ntimurabibona. Umurimyi arimo igitoki agurisha 5,000 ariko cyashika ubujuma cyagura 15,000. Ibyo 10,000 byose biba byagiye mu bagwiza bukene kuko ntibarinye bivye umuguzi bongera biba n'uwabirimye. None rero tugira turondere amayeri kugira ngo abo bantu batuca mu mwanya baveho, umurimyi yifatanire n'umuguzi. Igitoki cyawe kigura 5,000 gitume kigura 8,000, umuguzi nawe kigura 9,000. azoyungutse amwe yahora agenda mu bakomisiyoneri n'umurimyi nawe yungutse. Duce twese dukora dutera imbere. Ntidukeneye yuko abaguzi nabo bazimbwa nkuko turashaka yuko n'abimbuzi bazimbwa. Dukeneye umurundi rero umugwiza tunga, ntidukeneye umurundi w'umugwiza bukene. Kandi naganabire ko abarundi b'abagwiza bukene nibo badutera umutekano muke kuko bashaka kurya batakoze bagatangura kwiba ibyo batarimye. None bopfa n'inzara babona indya. Wewe ovyemere. Aziwoye uvuga turazitsinda ari umupfa napfuye. Nicyo gituma rero ndakwiye kwemerera ibinebwe ko byicara. Umwe wese nagire icyo akora kandi ibikorwa biriho muri iki gihugu cyacu. Biriho kuko twamaze imyaka myinshi twicaye. Uno munsi rero nukwanga kwiruka twese tumenye yuko Uburundi dutegerezwa kubwubaka atanumwe avuyemo. Ingomag.